ko usanga ugiye mu ntambara wari wakuwe no muhira n'ivyumviro ariko twa ushitse hari usanze na vya vyumviro ntibishobora gushika ko yataburyo kubera ko ifirazi koga ariko si mwipave irakenera amazi itabonye amazi womengo nizikoga ushaka ufise ivyumviro vyiza ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko atanivyo ufise is something big. And also there is some people from Congo, refugees from Congo who are here. Welcome, we love neighbors, we love refugees because we too were refugees here lots of time, and even now there is some of Burundi are still refugees. So I think it's their responsibility as a Congolese to keep this peace from Burundi, because it's their peace also. Because the way Burundi gets problems, the way Congolese gets problems more. So I think in their camps everywhere they are, we are a generation which understand the difference of choice and hate. So having a choice of any party or any political party, it doesn't mean that I hate you. Kuva kero kiririmba yarimba yuko ngo abashaka kwitoza baragerageza uburyo bwose kugira ngo kumbure abantu bashobore kubatora. Iyo bageze heza nivyo bemeye ntavyo baheza bashitse. Naho no musi nivyo uri kurakora koko. Uri muri vya bindi nyene uragerageza kugira ngo twiyegereze wegereza abanyagihugu kugira ngo bazoshobore kugutora. Mbega nawe mara kugira heza ntuzavaye bagira twebwe ndetse no muri cya gisata cyawe usanze ukoreramo ukamara kugira mu ntebe kumbura ugasanga ivyumviro usanze hari anya birakunyuze hamugasanga uraduhindutse. Ikibanza cy'ugwaruka bagenwa akagenwa userukira ugwaruka userukira ibimuga urabona n'abantu bakwiye ko yawe n'uvuga neza ibimuga utari ikimuga kubera ikimuga kirazi n'amazina y'imiti kibuze, ariko we nshobora kumenya amazina y'imiti ubuze kubera n'ubuntu gwaye ibintu gwawe ubwo umuga naho nyene hakeneye userukizi abakenyezi uko kubera ko usanga ugiye mu ntambara wari wakuwe no muhira n'ivyumviro ariko twa ushitse hari usanze na vya vyumviro ntibishobora gushika ko yataburyo kubera ko ifirazi koga ariko si mwipave irakenera amazi itabonye amazi womengo nizikoga ushaka ufise ivyumviro vyiza ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko atanivyo ufise ico naco ni kibazo kinini cyane umuntu akunze guhura naco, kandi kikaca gituma hari n'abapoliticiens jewe ndiko ndababwira nk'abantu mutarashikayo petete mnyakiza mwaza muzobone ibibazo muzoze mwavyiteguriye. Je sinaronse ubombaza ariko je nzobazwa kandi nditeguriye kubazwa. Nasanze acahaza abapoliticiens bakaza bakagutuma ko bakakubwira iti banagenda keneye ko tubonana, urabona kandi iyo bumvise yuko ari umuntu afite experience umuprofessionnel muri ivyo bintu uramwegera kandi yaguhamagaye ugaye wawe ni reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba duhimanura, ariko iyo ushitse arakwereka neza ko agufitiye impuhwe yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda, ariko yajya amajwi ubona baca bayakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweri. Sasa ndakwereke gerageza tuvugane ndaguha ubu nimba ari uburyo bukenewe jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza ko n'amahera zo kugora je no gwa n'imiliyoni 200 ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje. Muri ico gihe ukunda amahera ariyo yagutwayeyo yoba ari n'inzira aramahera yagutwayeyo ukibona yuko, kandi twebwe twaciye mu muziki benshi badufata nk'abantu dukunda amahera cyane, abantu dukunda kuryoherwa. Ndamweretse aya mahera nazo yareka, kandi kindi nacyo gakwereka yuko ari umugambwe bazoshobora ukuntu muri ivyo bice bibiri nawe uronka ibice 10% muri batanu umugambwe bazoca bagushiramwe urabe yuko woronka, ariko tuno majambo bakoresha uyo wa mbere akabagiye acakoresha cya kibazo cya 40% akaca ashaka kubikoresha nk'inzira yo gushaka kugura umuntu. Muri ico gihe uko leta izodufasha cyane ikabyorosha nuko natwe mu mwaka abandi bazoza batazohura n'ivyo bigeragezo. Hanyuma ikindi nacyo umuntu ahura nacyo ni icy'uburyo.
umuntu arakwereka neza yuko kwiyamamaza bigoye kandi kuri wewe biranagoye cyane muri ico gihe je nzoguhaya naya ariko nawe akaguha condition akavuga ko je nzoguha vision yanje ubu niyo uzohagarara ko niyo uzoza uravuga muri ico gihe hari ibintu iyo ubuze iyo babona yuko uri mu independence tunkati tugitangura hari ibibazo duhura navyo cyane ariko ibyo byose si bibazo cyane kuko inyishu Imana yarayiduhaye kuba yaturungise muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza. Icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko umfata ku mugongo nkuko babinyeretse mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndayakeneye ariko kenshi isengesho riratangura kandi isengesho rigahereza. Gutangura ni gute twese tugiye gusabira umuntu ineza ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu cya gatatu kiza ubwa nyuma kubera umuntu aba yarahezagiwe Imana yaramuhezagiye kuva kivuka ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo umuntu ashonje akeneye ibiryo udafise ibyo biryo umuha wo musengera kubera ko avyananiranye mu zindi nzira ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo bimuhe hanyuma isengesho urikomerezeko. Hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza ari giye nakwishurana nabi kandi akeneye kujya mu ijuru kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye guherako kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka. Muri ico gihe je nasaba cyane yuko mumfashe kubyekeye uburyo birakeneye amabafre birakeneye imodoka yo kuzunguruka hose birakeneye ibintu by'amabaje birakeneye imipira yo kwambara ko navuganye na president wa Seni arambwira yuko nemerewe guterereza ko n'abanyamigambwe baratereza cyo bumva yuko nimba bakuru bacu baterereza je nibyo nterisoni kubasaba mu gihe n'abakuru basaba je mbayende ho ari byo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontra muzifise muraze ayo dukorera ya murazi n'ucyo umuziki waduhaye naho twawukoreye cyane umuziki ya muziki warampaye sinari kuba ndiko ndabasaba nkuko bikwiye ariko ukubona baryoheye ndazi yuko harageze ko munyishura kweri kandi si kunyishura tu ahubwo muko muri yishura kubera ko maze kuba umushinga amateka nzoba umuntu azoba ari je ari kwijambo azoba ari mwebwe bisigura yuko ni mwebwe nyene muzoba muko muri tangira. Nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzocamo kugira ngo mushobore kumufasha ucisha ubwo icyo umuntu aronse nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga ariko kandi ndababwira na biro naruguriye biro kugira ngo ari n'ubundi avuga ko no ibintu byose samahera ariko samahera gusa yo n'ivyumviro byo tuma udakoresha n'amahera menshi ugasanga ukubona ko mahera akenewe cyane ariko hari umuntu yo kuzana icyumviro gisimplify ya mahera kaba make ya biro ikaba iri ngaho akate NSS Rohero ya mbere Avenue Susedinil numero 25 muzoza ngaho benshi bayita kuri BAA abandi bakita kuri Black FM Media. Niyo biro iri ufite icyumviro ndamuhaye ikaze azoze tugisangire mu mwanya wari we wese azoze. Hanyuma kandi byekeye uburyo ndafise konte ngira ndabahe hanyuma akaba ariho konte ya mbere ni kwanza Lumikash niyo yoroshe konte ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu hanyuma 60 hanyuma gatanu mu Gifaransa 66 000 605. Iyo ni Lumikash. Eco Cash nayo ikaba ari 79 82 99 95. Subiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95. Nyuma akaba hariho konte yari akaba ariyo Kopeke. Muri Kopeke
tukaba ni Kopeke yo mu Bwiza. Bambwiye yuko ukivugana Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo byorohe. Nuko konti ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 8 hanyuma akaba ari wakarongo hagati, hanyuma ubusa 6 4 2 6 2 8 6 subiremwo wa Kopeke Bwiza ubusa 8 3 akarongo ubusa 6 4 2 8 6. Mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286. Aho amazina ni Nzeyimana Thomas niyo mazina yanje kuginyine. Hanyuma akaba ariyo Bankobu iyo note akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1 hanyuma tire 9 6. Mu Gifaransa ni 1 Bankobu note 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tire 9 6. Amazina ni Nzeyimana Thomas nyene. Hanyuma hakaba hariyo Bankobu konte ya $. Konte ya $, ikaba ari 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 1 hanyuma karongo 1 5. Mu Gifaransa subire mu Gifaransa konte ya $, 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 tire 1 5. Hanyuma akaba ariyo na konte y'amayero. Hanyuma akaba ariho mu Kirundi ni konte y'amayero mva mahanga nyaburayi. Ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 akarongo 8 5. Mu Gifaransa ni compte en euro 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 tire 8 5. Ikaba ari y'amayero. Hanyuma nkabasaba yuko mwono usaba kunterera cyambere nasaba kandi apa y'abarundi wese kandi nasaba na nyiri cyubahiro kwera nterere kubera ko jewe yaranyensifiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma ngasanga birankomeranye kwera bimfashemo kandi ndazi kwa kundugwaruka sana ndazi kwa kundugwaruka kandi anadushigikira muri ico gihe. Ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi bisanze bigendimwo ninka kujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe. Nanje ibindimwo nakahise ku muvyeyi wacu n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza. Hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje muri benshi kandi Imana ibayizagire cyane. Tete moderateur duha ikurikira murakoze cyane. I took this decision, then I can't go without appreciation you medias, the way you posted a lot of things when I started. When you saw my picture, I'm in a commission of elections in Burundi, so you really show love to show people that you appreciate it. And till now you are still with me. I see you here. You are a lot of medias. I really appreciate for the love you show me. Then I can't go without appreciating Seni, our electoral commission, the way they welcomed me in their offices. So I was new. I didn't know anything, but until I reached there, I saw
they tried to show me what I don't know and what I know. So the love they show me, I really appreciate it. And then I can't go without appreciating the government, the process which they put it in this election things. It's not hard. Everybody can go there if you are just a Burundian and you have that age and you have that amount and you have those projects, you have ideas what you are going to do there. So I really appreciate for that. So then secondly, I want to tell you as a youth, as a Burundians, we are going in elections movement. So when it reach in elections period, there is a lot of fight, the lots of war start from there. So I want your generation to be a generation which has changes. Which had changes, because we need to show people that we are a generation which is not adapted with the past, which didn't become low or didn't become don't know how can I express it, which didn't get a problem because of their past. Their past doesn't change nothing in their life, because I know that when you get challenges, it's like you are in fire and the fire must burn. That's the work of fire. Fire must burn. So if you decide to be gold, the more you shine. And if you decide to be potato or banana, the way you burn into ashes, you become munyota, you become ashes. So from there, yeah, you need to stand. You need to stand. You need to show people that we are a generation which understand the difference of choice and the hate. So having a choice of any party or any political party, it doesn't mean that I hate you. No, it's all about choice, and the choice is our nature. Even a clothes you have, you didn't find themselves in the supermarket or in the shop. There were lots of clothes, but you decided one. It means that those which you didn't decide, it doesn't mean that you hate them. Even my daddy, when my daddy was proposing my mom, doesn't mean that my daddy was hating your mom or your sisters. No, it's a nature. So when we fight for the nature, we fight just because of against nature. It means we fight against God. We fight against nature. We fight against something we can't even finish it, because choice is nature. Even if your girlfriend doesn't mean that I love her, but it's your choice. It doesn't mean that I hate her. So I think from nature we need to understand it, and the God has already shown us that Burundi is a peaceful country. So you see now there is people from Congo, refugees now, they are coming from Congo to Burundi. It means Burundi is a good place, because the refugees, they go somewhere where they get joy, where they get joy, they get happiness. So it means in Burundi there is their happiness. So it means we are in a happiness country, we are in a peaceful country. So I really ask you, it's our responsibility, it's your responsibility, it's my responsibility to making this peace forever. So I really want to be the generation which our understanding is high. So, and then after that, I want to appreciate the police and the government system and the soldiers, the way they are trying to keep our peace. So it's something big. And also there is some people from Congo, refugees from Congo, who are here. Welcome. We love neighbors. We love refugees, because we too were refugees a lot of time. And even now there is some of Burundians still refugees. So I think it's their responsibility as a Congolese to keep this peace from Burundi, because it's their peace also. Because the way Burundi gets problems, the way Congolese get problems more. So I think in their camps, everywhere they are, I really ask them to try to see their neighbors if they are good, because there is some of them who are not really refugees. Some of them, they come as a
political actors. So be careful. These things is for us, it's for you, it's for Burundians, for Congolese, it's for everybody who are here from our neighborhood or even a part of Africa. So bon, nta mukenyezi twajariranye turi muri marse bagenda abakenyezi ni bonisi turimwo umwe niwe yabajije biki 30 kwijara mbwa muri habikeye nta n'undi kandi abaserukira. Yes, murakoze. Nitwa Frank kuri African TV. Kwazo mfise ni kuva kero kiririmba yuko ngo abashaka kwitoza baragerageza uburyo bwose kugira ngo kumbure abantu bashobore kubatora. Iyo bageze heza nivyo bemeye ntavyo baheza bashitse. Naho no musi nivyo uri kurakora koko. Uri muri vya bindi nyene uragerageza kugira ngo wegereze abanyagihugu kugira ngo bazoshobore kugutora. Mbega nawe mara kugira heza ntuzavaye bagira twebwe ndetse no muri cya gisata cyawe usanze ukoreramo ukamara kugira mu ntebe kumbura ugasanga ivyumviro usanze hari anya birakunyuze hamugasanga uraduhindutse ugiye kwa kundi wari kuravuga babandi nko mu Rundi koko cyane nyere kuri ivyo byose ndavyibagira. Oya hari bazo turacha kujya nitwiyo none kirangamizi cyase nitwa iki sinzi uko yitwa izina. Okay, wabajije ko ninashika hariya yuko ntashobora guhinduka nk'abandi cyangwa agira ubwoba iko bivuga. Je nibaza ko nta bwoba kubera ko tuvuze yuko kandi je sindi umuopozi cyambere namwe kandi kuba umuopoza ni kuba satani guma kweli Imana nayo igira neza gute satani aguma pinga c'est-à-dire ni guhana ivyumviro mfise nzobitanga nkuko bimeze nta bwoba kubera ko sishobora gufata yuko utanze ivyumviro wese acagira ibibazo. Peut-être ikiri gihe cyo kwakira ibibazo kubera igihe cyo kwakira ibibazo nzobishikiriza nkuko bimeze nta bwoba nzogira kubera ko nta bwoba bwo kurwanira Burundi mfise nta bwoba bwo gufasha Burundi. Ubwoba nzogira ni ubwoba bwo gusohora ijambo itandukanye abarundi. Yego. Frank nawe wabajije ibyo kwiyegereza abanyagihugu yuko ubuntu bandiko ndabiyegereza kubera ko turi muri ndiko ndabarondera kwijwi nkuko nabiririmbye ariko jewe ishaka mbe wa muziki mwe nashisha muziki shaka ndabibe sasa kubera ko mu muziki uburi kuravuga ariko ukuvugira hanze y'ikibuga nta gitego kwinjiza. Nangirega nawo ushiraje mu byatagaje yarimo ngote nawo ugitera ngo cemera bisigura yuko uri kuvugira kandi yari givugira hanze y'ikibuga banakabona umengo bwako minduru nikoza n'induru ariko uri mu kibuga indani abantu baragutahura cyane. Niyo mpamvu mu kibuga tumva amajwi y'abari hanze menshi kurusha bari mu kibuga kandi bari ku kivi. Nasaba bisigura yuko nzoba ngiye ahantu mwe nayo byari bindimo ndabishira habona. Je nibaza yuko kubera ko ndabironka inspiration ndayikura ku manyagihugu je ni umuntu naho mba sinzohimuka kandi kubera je ni nomero zanje sinzozihindura kubera ko nimba nyene cyubahiro atanga inomero wewe depite ubayende kandi sinzoba wa wundi avuga yuko kubera mbaye depite basi na istome kiba indepite nageragizoje je ndi wa wundi murakoze cyane.